mugabo bivanye n'ivyo nariko ndumviriza serorere ama intervention atandukanye yabaye numvise nogira ico nshikirije. Ikintu ca mbere sinzi ingene umuntu ashobora kuvuga yuko atamenya genocide ico arico canke ko aduta avoir des doutes sur un génocide kavuga uti mvyumva ko ntibaye genocide peut-être niyo peut-être siyo simbona ingene umuntu ashobora kuvuga ngo ariko aravyihenda kuko nta muntu na kumwe wihenda kuri genocide. Kubera iki? Genocide ni iki? Genocide ni iyo intention de détruire, urumva, éradiquer, gukuraho. Je peux même kubabwira la définition isanzwe: intention de détruire en tout, en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux par des actes, etc. Donc ntushobora kuvuga ngo ntavyo uriko urabona. Biratangaje rero yumva turiko turabiharira ko tutavyumvikana ko umenga si ibintu umuntu yabonesheje amaso. Ntushobora guharira ibintu wabonesheje amaso. Aba rescapé bariho, aba victime bamwe barashoboye guhamwa abandi ntibahambwe, bamwe barashoboye gufubanwa iteka abandi ntivyakunze, bamwe ibiziga vyaratowe abandi ntivyatowe. Mugabe ne va pas y avoir de doute sur ça. Nakubona ko umuntu yobiharira. Ubiharira gute? Kandi mugani wa president wo mu Rwanda ati les faits sont têtus. Oui, c'est têtu. Ntushobora guharira ikintu kiri evident. Ntushobora kuvuga uti na twebwe tuvuga tuti ntitwabonye ibya 72 hari ivyo dushobora kuba twarabonye muri abantu bose bakoraniye ingano. Ushobora guharira ko utabonye ibya 93 canke utabonye ibya 2015 canke utabonye amafoto ou des images, peu importe bwo kurimwo canke uruhande werereyemo. Hariho ku kuntu hariho n'ikintu kenshi je ko mba ndikunda iyo mfashe ijambo nk'umukenyezi abagwanira hagati y'akazi na muntu, hariho aspect kenshi bakunda no gushaka uruhande. Ndaza kwigaruka ko mu kanya amabakorerwa abakenyezi iyo hariko haraba genocide canke ayandi ma crime contre l'humanité. Ugasanga les femmes rero bagiye ku ruhande ntibanabumvirije, ntibashoboye gutanga version yabo. Alors hariho ama signe bikamama tuyagaruke ko kuko defarano ngo bariko barayaharira. Ama signe ari evident yerekana yuko hariho genocide. D'abord hatangura déshumanisation, ayo ma discours de haine, animalisation, kwita abantu amazina y'ibikoko kugira ngo vyorohe kubica. Ivyo si mu Burundi, n'ahantu hose muzi hamaze kuba genocide. Hariho propagande na désinformation, hakabaho na impunité. Hanyuma haca hazaho akandi kantu yuko umuntu avuze ikintu aca aba criminalise. Donc le fait de parler uraba criminalise kubera wavuze gusa, urahamwa kuko wavuze. Kandi rero ivyo rero kuko uca umara igihe wumviriza discours imwe, discours y'abantu bamwe, biraza kutuma memoire y'abantu. Donc haba une façon yuko abantu baza kugira memoire, baza kwibuka ikintu bitari vyo parce que hari ibintu bariko barababwira bababwira mu mitwe yabo. Ngira manze ngire ko avant de continuer nibutsa yuko on a de la chance d'avoir des espaces comme des spaces za Twitter zitupermettre kuvuga, zitupermettre kugira débat, zitupermettre kugira critique, mbere bikanatuviramo kumenya ukuri en fait. Kuko urabona ibintu vyinshi vyaranyegejwe ntivyamenyekana, ukuri kwinshi kwaranyegejwe ntikwamenyekana kubera abantu batagira peut-être aho bakuvugira. Kuko ama canal ashishwamo amakuru n'ama canal aba kenshi ari contrôlé, bigatuma rero amakuru nyayo adashikira abanyeneye canke n'abafise inyamakuru nyayo bataronka ingene bayashikiriza. Donc kugira rero mbandanye mbiga no kubera iki dufashe nka 2015, 1972, 93, etc. Kubera iki vyanka ko abantu bumvikana kandi amafe yahari. Ikintu ca mbere kihari numva je ndababwira na preuve yose ari disponible. Ntushobora kuvuga ko ama preuve atahari. Abarundi s'abantu nka 1972 abarundi bari abantu benshi cyane gose gushika aho oyoberwa aho bahambwe canke aho biciwe canke oyoberwa imiryango bavuyemo. C'est impossible, ntibishoboka. Mugabo rero hagaca ikintu ca instrumentalisation des faits. Umva haraho ufata amafe yabaye bagaca soit akaba minimize, soit bakayinterpreta ukundi, bakabisigura ukundi. Donc hagatangwa insiguro itandukanye n'insiguro y'ukuri à la base. Hanyuma ngire je vais citer Maître Rufikiri, feu Maître Rufikiri yitavye Imana. Hari abantu yita ngo aba chercheurs d'emploi, aba opportunistes.
abo bantu kenshi nibo batuma tutamenya ukuri. Abo bantu ntibarondera verite pour l'intérêt national, bo baba bariko barondera ama avantage yabo. Naha tuva 72 tugashika 88 93 tugaca 2015 bikanka n'ivya 2015 ko tuvyumvikana ari ibintu twiboneye n'amaso, kubera hariho abantu b'abashercheurs d'emploi d'opportunité badashaka yuko hari ukuri kumenyekana, bakoresha logique imwe gusa. Après moi le dirige umva nimba mupfa mba babica, ça c'est votre problème. Jewe naronse ivy'iwanje, naronse igiti, naronse ubutegetsi, ibisigaye birabaraba. Naronse ubutunzi, naronse amafaranga. Nimba hariho abacikacumu biwugendana, abacikacumu bibuta, abacikacumu mu ntara zose z'Uburundi, abonye c'est leur problème. Uvuga uti abo birabasha, bagaca bo bironderera ama intérêt yabo, bigatuma rero umva ya verite igacira minimize. None tugiye Burundi nta barundi buzuye mu makambi bayita gute, camp de réfugiés interne, déplacés interne, sivyo? None ntibahunze, none ugira bahunze umuyaga, bahunze ibintu vyabaye, bahunze ubwicanyi, nabarokotse, nabacitse ku icumu. Mugabo wacu usanga hari ukuntu turiko turabisimba, bariko barafukira ko ibintu hejuru kugira ngo ukundi kuzopfe kumenyekana. Ico kintu rero gica kivyara ikintu bita deni, confusion, polarisation, bikanga yuko tugira consensus. Ntushobora guharira ibintu avec des faits, amafe aba hari, il y a aucun moyen yuko ushobora kuvuga uti ibintu ubiharira gute kandi bihari kandi tubibona. Erega rero ico ivyo bintu biza kuvyara, mu minsi iheze naragiye mu kiganiro numva abantu bariko badiskita kuri CV bavuga ngo yakoze nabi, ngo yagize nte. Deja sinumva n'igituma abantu baharira kuri yo CV, boshaka bakanayibegera bakayishira ku ruhande, bakayifata sinzi uko boyifata, parce que CV itagira justice, itagira na réparation, ibije kugirana, ibije gufasha iki? Kuko sinumva n'igituma abantu baza kuvuga ngo ivyo ariko barayiharirako. Boyireka ivyo babigira bakabigira uko babishaka, mugabo nta CV ishoboka ata justice ihari, nta CV ishoboka ata réparation ihari. Urumva kuko à la fin hacaba ko nta reconnaissance équitable des victimes izobaho. Ntibikunda kandi ivyo bituma haca havuka ya phénomène des suiveurs, hamwe twarako nashatse kuvuga kuva mu kanya yabo ba opportuniste, abashirashiro d'emploi, etc. Parce que haca haza ikintu co kwempoza abantu précis, ukababwira ati icabaye nimuvuge ko icabaye ari iki, nico kiza kuvugwa mu radio, mu makuru, nico kiza kuvugwa dans les journaux. Nta esprit critique baye ugize uravuga wewe uri umunenemi. Hanyuma ivyo intwari hari iviza kuza kuduha nivyo bica bitwa ngo ni vérité officielle. Je vais préciser une chose, kandi ngandaze ko nizeye ko nafashe umwanya munini ya mugabo tuko turaganira. Abakenyezi bamari les grandes absentes de la vérité officielle. Tuja 72, tuja 93, tuja 88, tuja 2015, tuja n'ubu nyene. Ils sont absentes. Muti kubera iki? Ntibigira baronka l'occasion yo kubaha umwanya ngo nabo bavuge. Ego mu kiganiro nigeze ko ndi mu minsi heze hari wavuze ati nta uzoguha uwo mwanya, nta uzowiha wewe nyene, utawihaye nta uzobikwemera, nta uzobikuha sur un plateau. C'est à vous-même, mutegetse ko gukwa mukivugira. Oui, la personne a raison. C'est même la raison de plus nous no munsi wese shaka kugira ico nshikirice. Ega tuje nka 72. Nuko abari ngaha pratiquement benshi bamaze gufata ijambo, bose bari du côté yuko 72 habaye un génocide contre les Tutsi. Zari kuba vyiza hari abandi bari ngaha nyere muri space baza bakavuga ati la raison pour laquelle ibujumbura bavuga yuko habaye génocide contre les Hutus niyi. Et ça aurait été simple. N'abakarorero hariho aba veuve baba Hutu bishwe kijya gica 72 bari bakihari, bari bahari ko atawigeze babaza ngo abumvirize, bari gushobora gutanga peut-être iciyumviro bakavuga bati jewe vyagenze uko nuko peut-être umugabo wanje yarabirimo canke ntavyo yararimo, umugabo wanje baramurenganyije canke ntibamurenganyije, umugabo wanje bamwishe kugira abahonye ubwoko bw'abahutu, etc. Akaronka la chance de s'exprimer, ntivyigeze biba. Tuje ku rundi ruhande, abagore abakenyezi b'abatutsi victime et rescapé 72 n'imyaka yose ikurikira,
ntibigeze n'uno munsi turiko turavuga baronka accompagnement ikenewe kugira ngo bashobore gutanga des témoignages. Ntibashobora kuvuga n'ubu usanga ari umwe nawe APN, vraiment APN, parce que burya jenoside ni ikintu sinzi, burya iyi definition bavuga ati éradiquer, gukuraho ubwoko, gufuta, kugira gute, umenga uri kuvuga demo. Mais jenoside ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu kibi, ni ikintu kiri impardonnable, ni ikintu que tu ne pourras jamais justifier par naho sinzi ikintu wovuga naho bavuga uti uyu muntu yaranyiciye, nimba Ndoyitima je yanyiciye umuvyeyi pour une raison quelconque, ntivyoca bisigura ko je nca mpanguruka nkamwicira umukenyezi, nkamwicira abana, nkamwicira sekuru, n'indi iri mu ndu umuntu agakurayo. Iyo yitwa jenoside. Sivyo, kuko hari umuntu hariho une famille ushatse kuzimya, izimangane définitivement. Nico bita jenoside, kuko ubushatse kuzimanganya ubwoko canke nka kuvuga uti nje nyine nica abakatolika bose canke abaporoti bose bahoye ko ari abaporoti canke abakatolika. Numva pour vous dire que ntibikunda yuko justifia, sinzi ingene umuntu azoshobora kwexplica. D'ailleurs, les gens bafata umwanya bagerageza gusigura jenoside nibo batuma vyirepeta bisubira kuba, kuko abari impunité bariko barafavoriza n'uwabikoze avuga ati mbiga none après tout bangira iki, après tout uwishe benshi ni watwara, après tout washoboye gukora ibintu bazocaja kuri pouvoir. Umva iyo shema iguma yirepeta tuje imyaka yose tujako, muzamusanga yirepeta. 1 2 premièrement, nababwiye ko je mvugira les femmes. Premièrement, les femmes bagwa bari marginalisées, bagwa baba utilisées comme des outils. Mugiye muri 93 murabize amatémoignage yose, shaka no muje muri Congo, muje mu Rwanda, muje n'importe où, chaque fois muri haba jenoside abagore baraba violé, baraba utilisés comme des outils, baraba violé, bakaba agressés sexuellement, bagakuga impuzu mbere yuko babica. Mugabo ugasanga ayo ma aspect bayinyoye ari ku ruhande, no mu mwanya wo kuja kuganira canke kuvugana nta numwe yanabibutse. Ngenda ni Burundi muri 2000 Arusha yagiye ari abakenyezi baje bibagoye cane gose, n'abaje sinzi ko ico bashitse ko kinini ya mugabo, ils ont dû aller pleurer, supplier. Arusha ntayo nemera jewe, ntayo nemera personnellement, kuko hari ivyo numva mpuriza ko na feu Maître Fikiri byinshi yashikiriza. Alors ikindi kintu kibi gikomeye cyane gituma n'uno mwanya turiko turaganira ubona tukigira des discussions sur 72 113 2015 etc, nuko umuntu wavuga ukuri gushika uno munsi, kuvuga ukuri ni wowe muntu mubi, ni wowe utuba menacé, ni wowe uba persécuté, ni wowe abantu bashaka kuzinya ngo ntuvuge. Ariko uza kuzana ibintu propagandiste kubesha bwira gute ubonye aronka ntebe y'icubahiro, bigatuma rero gushika uno munsi aho tudahuriza ku bintu byinshi, kandi ari les faits zihari. Nabwira amafe arahari, nusho kwinywa mu Burundi na 1972 nta bantu nta ma miliyoni baza kungira ngo je sinzi kwashika na 8 miliyoni ico gihe ubishora za kunkosora. Byari vyoroshe cyane kwida, ntushobora kuvuga ngo ntushobora kubona abantu ngo uraharira ngo ntavyo babonye ko cette famille tere bayizimanganije yose igahera, yuko ukabivuga ukavuga uti byagenze uku, uyu mutu yishwe kubera iki, ni naka yamwishe canke wamwishe yakora ngaha. Précisément, c'est très facile à le faire. Nta kuntu kumuharira ngo ntavyo bishoboka. Iyo famille tutsi yo kujya musozi kanaka barayishe n'abana ndamunda barakurayo niki, ntushobora guharira parce qu'il y a intention de faire disparaître iyo famille yarabaye. Ntushobora kuvuga ngo ntavyo uzi kandi amafe ari ngaho. Ntushobora guharira 93 ntavyo wabonye kandi warabibonye. Byari bihari, amafoto arahari, n'ahata amafoto ahari, amatémoignage arahari, abafitimi baracariho, les rescapés bari ngaho. Umugabo kumva yuko vérité iriko iraba remplacer, ukamenga abantu umva le mensonge ni la norme actuellement. Amacrime ya dans le passé ari répéta indéfiniment, kuko kudahana izo crime za kera biprepara amacrime y'ejo. Nico vraiment mpereje ko mvuga nti sinumva ngiye tumwa tuvuga ngo tugaharira tukadiskita ngo muvuze ubwoko buriho. Je abantu baza kuvuga ibintu ngo nta bwoko buhari, sinzi ikintu ico babashaka gushikako. Ubwoko buriho mugabo twasho kubana dusangiye igihugu tukabana mu mahoro. Ubwoko bw'iwawe je siniremye n'ubw'iwanje nawo ntiwiremye, twasho kubana. Ubwoko si kibazo, ikibazo ni igihe umuntu akoresha ubwo bwoko kugira ngo afute abandi bantu.
ukoresha ubwoko kugira ngo wizizire ubutegetsi uzinye abantu babuze kuvuga babuze liberté d'expression uzane ivyo bintu vy'indirimbo zicuritse ngo utenda bakera bavyara imbatura kuri ibintu bitagira sens nini sivyo alors mugabo muri vyose pour terminer mu byo tuzovuga byose hataje mu ijambo ry'umukenyezi tumwumva avuge vérité nizo kwigira ibikwiye nababwiye elles ont toujours été victimes que ça soit en 72 que ce soit en 93 88 et même avant ou même après naho mugenda mukarondera umukenyezi wagwa agasore canke toutes ces femmes là nibo bari bategezwe nibo bafise ukuri hajya nagira mvuge nti abashinga nahe n'abagabo mega vyarabagoye tubona ko tugeze muri 2025 tukihari ya 72 na 2015 hirya yejo ubu hari bashitse ko turanayihuriza ko ariho twari turi ngira ngo hageze ko abakenyezi nabo bagiye ico bashikirije rero je ndaramukije rero ngejeje ngaho twandanye tuganira mugabo les faits sont têtus nashobora guhindura ukuri nta muntu ashobora guhindura ukuri amaferi ngaho hari unyandikiye ngo 72 ngo hari abarundi à peu près 4 millions ibaze umuntu akabwira ngo arahaririye ngo ntiyabimenye ubiyoberwa gute birahari ubiyoberwa gute iyo sévère sans justice nguta umwanya ou bien no gufavoriza ko les crimes zibandanya ariko tumenye yuko ama division naye ma violence ahari no kubera hariho abantu bansumirinda gushika no munsi aribo bafise ijambo kandi aho ndiko mvuga mu mpande zose atana hamwe mpengamiye urakoze cyane host kandi ndaragushimiye ku byo dushikirije ari ikintu watanguriye ko d'abord gikomeye na jewe nama nkunda kuvuga wavuze uti nta justification au génocide ihaba niho nagomba guca ngira commentaire ku byo Dignité yavuze alors ndabona Dignité yadugije ko na Emmanuel yadugije ukuboko mfise abantu babiri barindiriye kuva kera witwa ukuri na André nibo bagira bafata ijambo ariko ngomba kubasaba bihangane quelques minutes nk'ijambo Emmanuel mugabo nagomba kubwira Dignité nti wumve nimba wumvise ibyo co-host avuze bariko ravuga ngo ivy'imibabaro ngo mwe muvuga umubabaro ngo ni mu considérer umubabaro wundi ngitwa le sujet ni yari umubabaro le sujet ari génocide mugabo umubabaro w'abantu turawutahura umuntu yamara umuntu yaba umuvyeyi cyangwa umwana umuntu wabuze yaba ari intwari ataba intwari yaba igisuma yaba umukuru w'igihugu yaba umuministre yaba icyo yoba ari cyose kumara umuntu wawe umubabaro urahama mugabo ibituvuga vy'amaprincipe y'amategeko bitegerezwa gukurikizwa iyo umuntu akoze ikintu ategerezwa kucishura iyo umuntu akorewe ikintu ategerezwa kuronka ubutungane au-delà y'imibabaro au-delà y'amasentiment il faut qu'il y ait des principes il faut qu'il y ait des lois il faut qu'il y ait un comportement abantu bagira iyabo bagakurikiza ibintu uko biri mugabo umuntu ko ababara twese turababara nta muntu n'umwe atababara nta muntu n'umwe bitotahurika ko ababara uwo ntiyobara umuntu nico gituma ndabwira ni nta justification yitwa umubabaro yoba abantu bakoze génocide hanyuma ababaye victime de cette situation bateza kuronka la justice bateza kuronka réparation ivyo ni bisanzwe buri asinje kuri Emmanuel karibu ufata iminota mikeyi Dignité wenda kugaruka ko hanyuma ko Emmanuel deja wamuvuze ntiyigana aronka umwanya wo kuvuga reka Emmanuel abanza avuge hanyuma twumvirize ukuri na André hanyuma nawe ndaheza ndakongera ijambo Emmanuel karibu urakoze neza nizere ko munyumburanye baganda bishimye neza cyane nuko untunge umburane kubera byukuri mu byo narizi ko nja kuvuga ko natevyo byonyene harimo birya Dignité yavuze bankambona yasubiye gusaba ijambo reka mbe ndabangira ntawo ndiko ndaja nimba ari wabanza nimba ari aba bashinga naye babiri bari basabye ijambo ariko gashima ko novuga namaze kumva ico yongereye kumbwira ngo kuri ubu hari ico byoza bigabanya bitabara mu byo mpava nta kumwanya canke naho binyongera ibyo nkoresha none narisabye ntimubundire mu nsimbe uhavuga uyundi ya de preference je kuvuga inyuma ya urakoze nta kibazo reka rero mwebwe mwe na Dignité tubarindirize urumva reka twumvirize ukuri na André hanyuma Dignité araza gukurikira yongere ko icyo yashaka kongerako hanyuma heze umwishure ukuri nimba twumva ugurure micro kandi ndakuramukije ndagushimiye no kuba waje kutuyagira ndatanze mwiriwe ndoricima sinzi ko unyumva neza cyane ndakumva neza cyane siko ndaguhaye mwiriwe ndahaye mwiriwe na host n'abantu bose amaze kugira ico bashikirije naho twari turindira umwanya munini ko hari abagumye bisubiriza muga ntacu bakoze ko duhaye kandi tukagira ico dushikirije gitoyi
ikiganiro ukuntu nakibonye kuva kikiri na poste kugira ngo tuzomenye umunsi kibera nari nabonye ko hariho kumbura wari yatumye uvuga uti tuzohure tuganire nawe agira ibyo avuze ku byo yibaza ko byofasha ntiyashoboye kuboneka ariko nibaza ko bahagera hano ni benshi cyane iki nico tuma twibaza ko ataje abariko baravuga nk'ivyo bivuga batariho ico ni kimwe kigira kabiri aya ma evenement yo mu myaka ibiri idasa ariyo igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ko mwagize debat ouvert nibaza ko umuntu ashobora kuvuga ico yibaza cogira ico gifasha nubwo hari igihe ibintu bidutuma tubigira kwizenguzengu ariko icari gikenewe cari ikintu kimwe kirashe cumvikana uko nibaza ibi bihe bibiri canke amevena mabiri ya mirongo irindwi na kabiri na mirongo icenda na gatatu mu gihugu c'iwacu asa nk'aya arikode mu bintu bitari vyinshi cane cane kuko kuva ico gihe ca mirongo irindwi na kabiri gushika muri mirongo icenda na gatatu uravye intwaro zari zihari ni intwaro nibaza ko hariho ubutungane naho atanyambi buragahonzi sinibaza ko umuntu wese ashobora kuba muri iyo periode yarashoboye kwitwara canke kwishikana ku butungane ati jewe umuryango wanje canke umugabo wanje canke umuvyeyi wanje canke umwe mu banje yahitanywe n'urwimo rw'irindwi na kabiri azira akarengane ni mu ndenganure kuko ngibi ibimenyamenya vy'uko ntari mubo mwita aba canka aba baba baragize uruhara muri ico kintu citwa jenoside canke ubwicanyi muri rusange aho bitandukaniye na mirongo icenda na gatatu gushika uno munsi ni igihe hagaragara ko abantu bishwe mu buryo bw'agashinyaguro vyitwa jenoside yakorewe abatutsi kuva ico gihe gushika uno munsi kubigaragara nuko itandukaniro ry'iyo myaka ibiri canke ivyo biringo bibiri kuco bamwe bita jenoside yakorewe aba mirongo irindwi na kabiri n'abandi bitwa jenoside yakorewe aba mirongo icenda na gatatu twebwe gushika uno munsi tubona ko yakorewe abatutsi hakaba abandi bavuga ati irindwi na kabiri yakorewe abahutu navuga nti kugira ngo ibi bintu bitebe bizobone inyishu irama kuko twebwe mvuze twebwe mvuga abantu bahagaze mu ruhande rw'uko ubutungane buhabwa abakorewe ayo majenoside yompi noneho habuze n'imwe yovuga iti aba turabakuye mu nzira kuko amastatistike y'ivyo bihe vyombi ariho naho yose atari ukuri ijana kwijana kuko hariho ayerekana ukuri kubuze ijana kwijana kubera hariho abadashaka ko kumenyekana nk'uko kuri kuko abiciwe nko muri mirongo icenda na gatatu abatazimanganye ngo umuryango wose uhere hariho ababonye ivyo ababikorewe n'ababikoze mu yandi majambo iki kintu c'ubutungane bw'abakorewe ihonyabwoko muri ivyo biringo vyose uko ari bibiri ahanini ikibuza ko buba nuko hatadomwa k'urutoki mu mazina y'abakiriho uno munsi kandi bazwi ngo bifashanywe ku mpande zose haba muri abo batutsi bakorewe jenoside n'abo bahutu mama muri kano kanya bumva ko hari ababo kumbura irindwi na kabiri bavuga bati twebwe aba ntibari mu bari bateguye ya jenoside ariko yari bagomba gukorerwa abatutsi mirongo irindwi na kabiri hanyuma bikaca bihindukira bigatwara abo bamwe nibaza ko uno munsi igihe cose badugije bakavuga ati akabaro kacu ntimukumva biragoye ko umuntu yiciwe muri mirongo icenda na gatatu uwo muntu yiciwe muri mirongo icenda na gatatu akaba azi neza n'uwamwiciye canke abantu bavuga ati ujya niwe yishe banakara baheza kuko ata n'umwe yasigaye muri uwo muryango hanyuma twumbure ni nk'urugero mfashe umuntu w'irindwi na kabiri akavuga ati naje umuvyeyi wanje yarapfuye canke umudata wacu yarapfuye canke umuvyeyi wanje yarapfuye nta muntu ahakanye ko hashobora kuba hariho umuntu avuga ati akabaro kanje naje nimukumve mugabo wumve neza ko ikigoranye hano sinumva ko akabaro kanje nishwe mpogwa canke nzizwa ko ndumututsi koza kugereranywa n'akabaro k'umuntu avuga ati nanje nariciye umuvyeyi kandi uwo muvyeyi asangwa muri liste y'abantu bakoze jenoside canke bateguye jenoside muri mirongo irindwi na kabiri utwo tubabaro tubiri
turumvikana ariko ntidusa muti gute hari abantu no kwita ama personnalité muri politique abantu baboneka d'ailleurs bamwe mwabavuze host baza kubera bazi kuva 2005 canke imbere yaho bari muri position nziza yo kuvuga rikijana kuko ivyo bihe bafise amahole bakinye canke bakoze mu bwicanyi bwo muri 1993 ewe haba no muri 1972 bashobora kuba bafise ukuri kuri vyo kwabo bariko baravuga ngo bashobora kuba nabo barishwe barajaniranwa enda abantu nibave muri iki kintu citwa urujijo canke kwijijanya imitima ku bintu vyitwa ukuri kugaragara kuko nta muntu mu Batutsi nibaza ko yohaguruka ngo avuge ngo umuhutu yo barajaniranijwe 72 akaba kuri list ya babandi bavugwa ko bari bateguye bakotiza bakontribuwa hari ibimenyetso byinshi vyerekana ivyo bakoze vyatumye ubutungane intayi bakwita mu gahanga uwo muntu akaba ariho akaba afise n'uwiwe gushika n'umunsi avuga ati sinigeze ndonka ubutungane uyo muntu nafatanye n'abatutsi yongera ashata kwa domu rutoka uyu muntu niwe yatumye umuntu wanje agenda kandi agenda atarakwiye kugenda nta mututsi azobihagarara imbere ariko yacucu ufatanya ivyo bintu vy'ama evenema y'ico gihe ngo bigereranye n'abantu isinzi b'abatutsi b'abayinosa mu gihugu cose ijoro ryabiriye ko ntirice imvura ikabatasura ko ntibaronka ikibahamba kubera hishwe umuntu yitwa umuperezida benshi muri bo batari bwakwita ijisho benshi muri bo batari bazi n'uko asa hanyuma ukaca ubisukiranya ukaca wibaza ngo ibi bintu abo bantu bakorewe igihonyabwoko bitwa Abatutsi ngo muzohava muhuriza ko wewe kumbura ushaka kubabuza umuntu kuko yapfuye 72 ariko ashobora kuba afise igituma yapfuye canke ubutungane bwamukubise ntaye mu gahanga ukaca ugomba kwifatanya ivyo bica bigaruka kuki kuzibira ukuri kw'ivyabaye kandi ibimenyetso bikwerekana biriho ntibivuga kuko kuri kutariko ahubwo ikibazo n'umunsi nca mbona ibi bintu byo gutevya ibintu no kwama turi muri vya bintu ibi ni ibintu vyerekana ko intwaro zagiye zikurikirana cane cane mfashe nk'urugero rwo muri 1993 ahubwo hejuru y'abahutu bakoreye ihonyabwoko Abatutsi cane cane abahutu bari bafise inshingano muri leta y'ico gihe abahutu bari bafise inshingano mu mugambwe w'ico gihe n'abantu babayobotse kuko bumva ivyo babatumye kuko hariho abagize logistique yo gukomanda ibikoresho vyakoreshejwe kuko amastatistika arerekana ko ibipanga vyakoreshejwe n'ibindi bikoresho vyari bishasha bivugwa ko byumvikana ko n'ibintu vyateguwe n'ibintu vyitondewe nico gituma vyitwa genocide none ico gihe umuhutu yumva ko twagerageje tukumvira hamwe ko niyo bateguye kwica Abatutsi ntihabura umuhutu abigwamo nkuko niyo hateguye kwica ubundi bwoko burabigwamo gute mwumva ko ari ikintu kigoye gufatanya n'aba bantu bazize umuperezida batari bazi twebwe ahubwo tukavuga tuti nka jewe ndi umwe mu ba survivors b'iyo genocide ya 1993 kuko 72 sino bivuga ko vyinshi ko abandi utamuyivuga kuruta jewe ico gihe murumva ko ahubwo hatari abantu ico gihe twari twibaza ngo bari Abatutsi bari mu gisirikare ahubwo ugasanga bashobora kuba bari Abahutu mugabo abenshi bari bazi ko ari Abatutsi bari abasirikare kuko sishobora kumva jewe iki kintu ndakivuze no munsi sinabwo ndabwiga ndakivuga ugasanga abana baraguye kwibubu hari ikambi y'Igitega hari ikambi y'Imwaro hari ikambi y'Muramvya je ne sais pas amakambi sinzigenda atonze aho hantu naho amabarabara yo yaciwe gute byobuza gute abasirikare batwara amakambi ko data wanje baba ngo ico gihe ngo yari dominance Abatutsi bikabura ko umuntu avuye Igitega agenda n'amaguru canke uvuye Imwaro agenda n'amaguru muri ayo makambi canke uvuye ni Bujumbura yogenda agatabara kuko bajya abana ntibishwe ako kanya nyene ngereke ko nabibuta ikambi y'Bururi yari hafi reka tuvuge ko ibururi yakweza amaguru iyo mu mabande yari hafi hariho ibintu byinshi bigaragara ko ukwicwa kw'abantu mu bwinshi bw'Abatutsi
hariho abahutu babigizemo uruhara, abahutu barazwi, ntituvuze ngo n'abahutu bose, hariho n'abantu bari bazwi ngo n'abatutsi, mugabo hari abahutu bari bazi ko ariko bafatanya n'abandi kandi bari muri ico kintu citwa ngo n'urwego rw'igisirikare. Niyo mpamvu ibi bintu birakomeye, kuko iyo muri kumuzana ibintu nk'ibi bivyura akababaro k'abantu, gushika uno munsi babonesha amaso yabo abaperezida bagiye babaho bagahabwa ijambo umwanya wose bakavuga ngo karagashavu. Hariho abantu bagaragara muri izi ntwaro z'uno munsi kubera ari intwaro kumburiza bakingira ikibaba, ukabona umuntu ariko avuga ikintu n'igihushanye caco kandi azi ko we ku giti ciwe mu vyazi no mu vyo yakoze hariho ukuri kwerekana ko Ndadaye abamwishe iyo bacirwa urubanza bagafatwa, ubutungane bukabakubita intahe mu gahanga, vyari kurinda ihonyabwoko ry'abatutsi. Ariko kuko cari ikintu categuwe, gushika uno munsi barafata bakabirenza ku ruhu rw'amazi, kuko bazi ko ubwo butungane buriko burajuragirizwamwo ari ubutungane yaba bwari bufise ikiburondera canke nimba hari ikiburondera bwaranse kwemerwa. Abantu benshi mu bantu bari kuri pouvoir uno munsi n'abantu bagiye baragira ivyicaro vya politike no mu migambwe babayeho kandi bakiriho, abo bantu bafashwe. Abatutsi boruhuka, abahutu boruhuka, batifuza urupfu rw'umuntu, bigaruka muco twagize nk'ikiganiro, gusonera ukubaho k'umuntu kiremwa muntu ntivyari bikwiye kubamwo polemique, kuko ukuri k'umuhutu yishwa azira ko ari umuhutu kwari gukwiye kubabaza nk'ukuri k'umututsi apfuye azira ko ari umututsi. Kuko abantu muvyibuke ko haba muri 72 haba muri 93 abahutu n'abatutsi benshi bajana ku mashuri, bajana mu masoko, bajana kuvoma, bajana ahantu hose kurima, bajana gusenya, ariko ntiwovuga ko umunsi umwe igitondo kimwe canke ijoro rimwe umuntu yaguhindukira akakwica atateguwe. Niyo mpamvu igituma ibintu biteba nuko abantu batinya kudoma urutoki ku bantu babikoze, kuko umuntu ku giti ciwe adomwe ku rutoki mu bwoko bwose, ibi bintu vyoca bikuraho ikibazo tumaranye igihe kininiya. Murakoze. Urakoze cyane, ukuri uvuze ikintu gikomeye gose. Nari nakivuze dutangura ikiganiro, nari navuze nti muri introduction nariko ndagira, nari navuze nti bihora bintangaza ko chaque fois ko tuvuze ubutungane hari abantu batabushaka, hari abantu iyo sujet binyegeza inyuma y'ikintu ngo reka ubutegetsi tubanze tubukure ngo ivyo tuzobiyaga mu nyuma. J'avais précisé, nanabisubiyemwo après sinzi intervention sinibuka neza wari ahejeje kuvuga, na dignité yabimubwiye igihe yavuga bwa mbere, namwishuye nti ivyo vy'imibabaro avuga yo gukompara imibabaro cyangwa imibabaro ikigire hamwe, namubwiye nti nico gituma tuvuga ko hoza ubutungane. Ubwo butungane buje bukaba ubutungane bw'ukuri butunganiriza bose. Nimba twebwe uno munsi tuvuga kubera tubizi, tuvuga ko habaye ihonyabwoko rirondera abatutsi, ryakorewe abatutsi rikabarondera n'uno munsi, hakaba uwundi avuga ati reka twese uko tuvyumva, la solution est simple, nihaze ubutungane bukore, nibwakora bugororotse, nibwakora kugira bivuze avec des méthodes ziri déjà vérifiées, déjà éprouvées, mvuge zizwi, zakozwe zigashika ku maresultat ahandi kw'isi, tukabigira de la même façon. Mugabo mutandisi nkuko abize amashuri menshi babivuga, twogira ico dushitseko. Ni ukuvuga ngo uwo muntu avuga ati je nakorewe ibi, ubwo butungane bwokora cette justice là ferait la part des choses. Nta numwe atoronka ubutungane muri ivyo. Mugabo twarigeze l'année passée, sinzi ko ari muri 2025 cyangwa 2024, twarigeze kugira iyo débat, hanyuma nza numva umuntu yanyishuye muri commentaire, ndayifise quelque part, nuko ngira ngo ubu nyene atamwanya noronka wo kuyirondera. Nukuri uwo muntu nararyohewe ko yavugishije ukuri kwiwe, apana ukuri kwiwanje. Yavuze ngo twebwe abahutu ngo ubwo butungane ngo bwo turenganya, ngo kuko ngo abadukoreye ibintu ngo muri 1972 muri 72 ngo benshi ngo barapfuye ngo ntibakiriho, ngo ariko urumva ngo twebwe ngo abo bakondane ngo baracyariho, ngo ko babikoze
ngo za 93 naratwenze ndavuga nti wowe urahejeje kwemera une partie y'ivyakozwe urumva yavuze ati eka ati ubwo butungane ntabwo dushaka kuko 72 twebwe abo tuvyagiriza barapfuye ati muga 93 twebwe baracariho urumva yaremeye ati twebwe twarabikoze ati muga twebwe ivyo tuvuga twakorewe gutya na gutya mais au moins yaremeye une partie mugabo utahure neza ukuri ko ivyo uvuze bikomeye cyane kubera hariho abantu bavuga bati ubutungane bwoza twebwe bwoza bodufata n'ingoga hama twebwe ivyo tuvuga hari igihe bitoje habona neza cyangwa ubwo butungane bwosanga ivyo tuvuga bititwa uko twe dushaka ko vyitwa uraziga hose ntaguciriyemo ikintu uvuze nibaza ko nakivuze uko nyene kandi urakoze kugishimangira aha turi ngaha n'abahagira bari ngaha canke badinyite n'abandi ndisubire ko bavuze ati dufate ikaramu nta muntu akuzi kuza kuba ari wowe wavyanditse dutanga amazina y'abantu bashobora kuba bagize uruhara muri jenoside ya 1993 bariho ndakubwiye ko impapuro zorara zuzuye uno munsi ariko wovuga ati kandi bari hagiye Bujumbura n'abandi bari muri bya bintu byitwa amasenarede n'ibindi ntiriwe ndavuga amazina n'ibintu by'amamape n'ibintu bya bintu byose uzi vyagiye biraba barimwo bari plashije ahantu kubera iki kubera bazi ko bahorudinga n'ukuri ku rupfu Rwandadaye ndabivuze gutya ndashobora guterwa amabuye kuko bazi nuko bazi ko abishe Ndadaye si bajya batutsi bishwe nanduka yambaye baterwa mwebwe nyene mwanditse iyo list y'abantu mubona ko bagirizwa ihonyabwoko ry'abatutsi ya 1993 muce mufata kandi gapapuro mwandika bo mwibaza bavugwa ko ari abatutsi babujije ko jenoside yabo bahutu muvuga bishe na kabiri bashizwe imbere butungana abatutsi canke babujije ndakubwiye ko impapuro zoja kwa mazina 5 canke 6 zoba ari ziri kwa abantu ibinyoma gusa urakoze cyane ukuri exactement nico gituma nariko ndagushimira kubona ubuze ico kintu kirakomeye cyane iyo turiko tuvuga ubutungane kuko nama navuze iyo turiko turavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi batubwira ngo muri abanyamacakubiri ndavuga ni gute kubiri no ikene turi abanyamacakubiri twe tuvuga tuti hariho jenoside yakorewe abatutsi ico dusabye no ubutungane ataho bwegamiye ntidusabye gukumira abahutu ntidusabye gufata ubutegetsi ntidusabye nta kindi kintu dusabye ngo aho ubutungane nibwahera ubwo butungane nibwakora bugaheza igikorwa cyabo icyo kibazo cy'ubwoko gice kihava kuko nta gituma kizoba gisigaye kikihaba gice kihava mugabo ngaca nongera ko ni umuntu uwo ari we wese yaba uwakoze jenoside yaba umunegationniste yaba umurevisioniste yaba uwundi akorera kuri ivyo kubera inyungu ziwe yibaza ko ari ikintu yohindura ico kibazo kitavuye mu nzira nta kintu azoshikako kuko jewe nabo twiyumvira cyo kimwe ndibaza azokwama dusanga mu nzira yiwe nta ntambwe azoduterana ico kibazo atadegikuye mu nzira nagomba gende nabivuze kandi akoresha ibigwanisho akoresha amanegociation akoresha amamanifestation akoresha ibyo ashaka byose ashike ku butegetsi ico kibazo atagishize kuri numero 1 azokwama dusanga mu nzira yiwe kuko azoba yikora yubakira ku mucanga natwebwe turimo muri uwo mucanga kuko ataduhaye ubutungane azokwama ari umuntu twiyopoza kuri wo mugabo ntituzomubwira ngo tanga ubutungane bw'abatutsi tuzomubwira ngo shiraho ubutungane kuko twe twarakorewe jenoside ukondana batwishe uduhora reparation n'abandi bantu bose bakwitwara ko ubakire mugabo ukoresha ubutungane bugororotse mugabo twebwe ico twakorewe turakizi amafe twayatanze amapublication arahari amatemanyage arahari les survivants barahari abariciye baracahari kamwe bavuga ati uyu niwe yanyiciye ibyo wonye ubwo butungane sinibaza ko uzohava bubirengana ngo buvuge ngo mwebwe ntaco mwakorewe donc urakoze cyane ukuri reka twumvirize André hanyuma tusha tugaruka kuri Dignité na Emmanuel no hariho timba yaduze André reka mbanze ndaguha ijambo kandi ndagushimiye ko nawe wihanganye mwanya munini ari murakoze sinzi ko munyumva yego ndakumva neza cyane yego ndagushimiye cyane ndoricimba kumpa ijambo cyane kuba wateguye iki kiganiro kuko iki kiganiro kirakomeye kandi no gutera intege kugira ugira ibiganiro nk'ibi byinshi nawe muri kumwe n'abandi babishoboye bagira ibiganiro nk'ibi byinshi kuko ibivugirwamo ni byinshi ntabyo twoshobora kumara mu kiganiro kimwe kuko ibintu
ry'ihonyabwoko ry'abatutsi ntiryatanguye 72 ryatanguye imbere 1960 niho byatangura. Ariko imbere y'uko mvuga ngira ico mvuga kuri ibi kuri jenoside yakorewe abatutsi nashaka kuvuga utuntu dutatu canke tune tw'intangamarara. Icambere nashaka kuvuga nuko nta na rimwe abatutsi bigeze bategura jenoside yo guhonya abahutu, nta na rimwe. Muzoraye kuva muri kahise ku Burundi eka no kuva Burundi butararonka intahe yo kwikukira, nta na rimwe abatutsi bigeze bategura ihonyabwoko ry'abahutu. Ico ni cambere. Ica kabiri, nta na rimwe intwaro zigeze zigisha urwaruka urwanko rw'ubundi bwoko, nta na rimwe. Bibaye ubu ku ntwaro ya CNDD byatanguye kuri kampanye ya Frodebu, ariko aho urwaruka rwigishwa kwanka ubundi bwoko ni ku ntwaro ya CNDD-FDD. Baravuga ngo kera ngo hariho ngo intwaro z'abatutsi ngo bari bashizeho ngo ico bita abadiridiri abapiyoniye, ngo none ngo nico kimwe ngo nibi twise ibiswi vy'inkona. Sivyo na gato. Jewe narimwo mu badiridiri narimwo, nta na rimwe bigeze batwigisha ngo ubwoko kanaka ngo muzokwanga ubwoko kanaka. Ivyo ni ibintu bibaye ubu, nta vyigeze bihaba. Ikindi ca gatatu c'intangamarara nashaka kuvuga nuko muravuga cane ubutungane, yuko hoba ubutungane. Nivyo harakenewe ubutungane ku vyabaye vyose, ariko ubutungane ntihashobora kuba ubutungane ata gihugu ata ntwaro ikurikiza ubutungane iriho. Kuko iyi ntwaro iriho uno munsi ni intwaro yakurikiranye kuva muri 1960 yavuye kuri ubu ija kuri Parpehutu, ija kuri Frodebu, ija kuri CNDD-FDD. Urumva rero nabuzukuru ba ubu ntushobora kubabwira ngo aba aribo bazana ubutungane. Kugira aho ubutungane rero abo bantu bateza kuvaho hakajaho intwaro ikurikirana ubutungane, kandi nizoba intwaro y'abatutsi, nizoba intwaro y'abahutu, izoba intwaro y'abo bose bashaka amahoro, kuri bose ishaka amahoro ku bahutu n'abatutsi. Ikindi nashaka kuvuga c'intangamarara ni iki, muravuga impinduka. Hari abariko baravuga ngo je nta gutwara nshaka, ngo ivyo mvuga ngo sinshaka ibibanza ngo nta bibanza ndiko ndondera muri leta. None impinduka zizokorwa n'abandi atari mwebwe mukiri bato. Ega impinduka na bose bazoba babitegeye ko abarundi bateza kubana mu mahoro, ko abarundi atabahutu atabatutsi bose bari araba mugabo umwe bafise igihugu kimwe citwa Burundi, kandi bateza kukibanamwo bose atakwica uwundi. Ivyo rero yari mwese rero nibaza ko cane urwaruka mwari mukwiye gufata iya mbere mukagira muti turashaka impinduka, kandi turashaka kuja imbere. Iyi mpinduka nitwe tuzoyigira, nitwe tuzoyirongora, kandi bidafatiye ku moko, bidafatiye ku moko. Ni nabo bazoshiraho ubwo butungane. Abo bantu bose bagize uruhara mu ihonyabwoko ry'abatutsi bakubitwe intahe mu gahanga, kuko byari byashatse kugirwa nuko kenshi bagwanya ngo amasezerano y'Arusha ngo ni mabi, ariko Nations Unies yari yavuze ati reka dushireho severe yindi twiyumvira yoba irimwo abantu bose, hanyuma batohoze ivyabaye mu Burundi kuva mbere no ku Badagi. Ariko CNDD yaravyanse kubera byabagwako. Ico nashaka kuvuga rero kuhonya bwoko byo guhonya abatutsi ni ibintu byatanguye kera, kuva aho batangura kugira imigambwe myinshi mu 1960. Murazi ko ubwa mbere ihonyabwoko byatanguriye mu Rwanda, barica abatutsi benshi, hanyuma baza kubibandanya mu Burundi rero